Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza neza murasi mwiriwe cyangwa murutse vana muri. My name is Frank the answer in African TV. So ndakwibutsa rero subscribe wa mukunzi wose wa African TV. Maze kugira subscribe kuri channel yacu. Ndamusaba ko dukikana n'imicungaro igiye tandukanye bari mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, batukira bari Buraya, muri America, Oscar ndetse mu bihugu vya Barabu, ndavuga Oman, Arabie Saoudite n'ahandi hagiye tandukanye ndabaha ikaze rero. So turi neza mu gisagara ca Bujumbura muri centre ville ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, aho igiye gusanurwa cyangwa gusubirwamo kugira ngo kumbure bashobore kubaka neza hama ibe isoko nini yani Buja City Plaza niyo igiye kubakwa muri kino kibanza. Ni ku munsi mwiza aho muza gukurikirana ibikorwa bitandukanye vy'uno munsi kumbure aho ibintu birori biza kumeze neza ndetse no kugira ngo shobore gutangura mbega ibikorwa bigiye gutangura gute, mbega bizomara igihe kana gute. So gumara twege kumbure muza kubona byinshi bigiye bitandukanye. Bakunze ba African TV ndakusabira subscribe, utaragira subscribe ndetse no gusharinga ibiganiro vyacu. Asante sana, gumana natwe. Merci. Kuri uno munsi igenekerezo ya 16 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 ishira hamwe ubaka Nation Group ryaramutse gyugurura icesi isoko nkuru ya Bujumbura kumbura gashobora kwitanguza, aho ibyo birori vyatewe iteka na nyine cubahiro umushikiranganje w'inyubako n'uburaro mu gihugu cyacu Burundi, aho yaje kumbura kugira ngo FABLICE mani yakize ashobora kumutembereza kumbure amwereke isoko nkuru ya Bujumbura kumbure bagiye gusubiramo, aho yatanze ikiringo c'ukwezi kumwe kuba ibikorwa inyezina bimaze gutangurwa kubaka. Ni inyuma yaho abanyamitahe bazoba bamaze gushira amahera mu kigega One Africa Investment Fund kumbure kugira ngo kumbure bashobore gutangura kubaka iyo soko. Ni ico kigega kizofasha iyo soko kumbure kugira ngo bashobore kubakwa neza ndetse no ku rugero rushimishije. Yes, na nkuko muri ku mashusho atandukanye umushikiranganje bashobore kumutembereza kumbure isoko nkuru ya Bujumbura igiye kubakwa. Mu majambo Fabrice yagerashikiriza yavuze neza yuko isoko izokubakwa hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 bikazotwara agaciro k'imiliyaridi amajana 5 z'amarundi, ariko kandi akemeza yuko mu kwezi kumwe gusa ayo mafaranga azoba yamaze kuboneka kumbure kugira ngo ibikorwa bishobore gutangura ibikorwa nyezina byo kubaka isoko nkuru yacu ya Bujumbura. Nkuko mura ku masanamu Fabrice Manirakiza yakomeza kugenda mutembereza umushikiranganje yamwereka ingene hari harasivye, ingene kumbure hari haseye nabi, ariko kandi akamwereka amuha n'icizere c'ingene isoko nkuru ya Bujumbura igiye kuzokubakwa. Nkuko mura ku masanamu rero gumana natwe murabe isoko nkuru ya Bujumbura ingene iriko iratunganywa kuva ku ntango gushika mu mpera. Asante sana.
bagenzi, jewe nitwa FABLICE Manirakiza, umwana w'umurundi nakuriye muri Australia, nkaba ndiko ndarangura imigambi yanje ngaha canke imigambi ya twese. Rero uno munsi akaba ari umunsi w'umunezero kuri twese, ndasigura igituma ari umunezero ku barundi bose. Rero uyu munsi akaba ari umunsi twatanguye gutegura ikibanza cyo kubakwamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Ndasubiyemwo, ni umunsi uhambaye kuko n'umunsi dutanguye gutegura ikibanza cyo kubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Igihe cyo gutangura kubaka isoko nyezina nabyo tuzokongera tubibamenyeshe. Rero turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako canke ajejwe iki gikorwa kiri isoko rikuru rya Bujumbura. Twagize amahirwe yo kumwereka uko novuga ati ko dutanguye ivyo bikorwa. Twagize amahirwe yo kumwereka aho novuga ati isinzikara iri soko ryari ryagize. Twese turabonera hamwe ko kuvyukuri bikenewe ko abana b'u Burundi tuvyubake. Rero n'umunezero udasanzwe kuko kujya nagiye ndabivuga, ni i projet novuga ati izokubakwa na Ubaka Nation Group. Hanyuma Ubaka Nation Group nayo ikaba yaruguruye amarembo kugira iyo projet izofinanswe n'ikigega c'abarundi bose. Ndasubiyemwo, hariho ikigega twashinze cyitwa One Africa Investment Fund. Icyo kigega ni kigega kirengeye ubutandukanire bw'abarundi bose, kirengeye amoko, kirengeye imigambwe, kirengeye amashengero, ni cy'abarundi bose. Icyo kigega rero twifuje ko uwariwe wese, duhereye kuri wa murimyi wa ruguru tukaja kuri wa mu diaspora ba muri Amerika, tugahera kuri novuga ati tukavuga kuri wa mu taxi vero wo ngaha, tukavuga muri wa wundi akubura isoko ngaha, ko bose bashobora canke bashobora kugiramwo umutahe. Ivyo rero mu kubikora twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe mu madolari ni 103 y'amafaranga y'amadolari. Aho urumva ko ari ukugurira amarembo baba diaspora bene wacu kugira nabo bashiremwe umutahe. Ndasubiyemwo, iri soko rya Bujumbura rigiye kuzofinanswa n'ikigega c'abarundi bose. Rero mwese muriko muranyumviriza, ndabateye akamo dusidukane n'iyonka. Mu Kirundi baravuga ati ubushaka iteka aragitera, bisigurika ati ni iteka ry'abarundi bose. Rero guhera iyi saha, guhera uno munsi, shize ku mugaragaro ko imitahe yaruguruwe. Novuga ati turiko turabivuga kuko twabonye ubwishi bw'abantu, kuko inyuma y'imisi 4 tubivuze mu misi iheze, imitahe irenga 300 yari imaze kugugwa, imitahe irenga 200 mu madolari yari imaze kugugwa. Narabibabwiye, Bankobu nico yashimye kudufasha kugira uwari wese ashobore kuronka access yo kugura umutahe. Rero nkavuga ati ico kigega kujya nagenda bivuga kirengeye imbibe, kandi abantu bavyumve, si kigega ca leta, ni kigega c'abarundi twese. Bumve yuko ubwo bwigenge buhari kugira abarundi tuje hamwe, twenyene twihe iteka. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho nibaza ko nihenze, twese byadutera isoni. Rero nkavuga ati ko tugira amahirwe, uburongozi Sebarundi, umukuru w'igihugu wacu, akaba yavuze ati abarundi twese turi kumwe turashoboye. Bijya jambo rya turi kumwe turashoboye twerekana insiguro yaryo. Ikindi nacyo kuba novuga ati hariho imbono twese turiko turajamwo y'ibihumbi 2040, y'ibihumbi 2060. Bagenzi, ntiturindire uwo mwanya wose. Reka mu myaka 5 twenyene twiyubakire Dubai ngaha. Ubushidikanya ko bitokunda abone ubushobozi, abone inguvu z'abarundi. Ubu rero novuga ati akanakarorero, ni challenge twihaye nk'abarundi twese. Kujya nabivuze, urumva ni kigega c'abarundi bose, cugururiye amarembo ku barundi bose. Rero ni kigega twagize umwanya ukwiye wo kwiga amategeko akigenga. Twamaze ukwezi turiko turakorana n'inzego novuga ati zibiraba. Hanyuma rero turavuga ati reka rero dutangura igikorwa cyo kwegeranya uburyo, cyo kwegeranya amafaranga y'abarundi yo kuyubakira ico. Munyumve neza, amafaranga mugura imitahe ntimuyahaye FABLICE,
nta muntu n'umwe muyahaye, muyashize mu kigega cyanyu kugira twese dushobore gukora igikorwa kigiye kuduhesha iteka mu gikindi gikomeye cyane, kigiye no kuzokutwungukira inyungu. Novuga ati kugira dushike muri cya gihe umurundi atangure guhembwa, umurundi aryoherwe no kwitwa umurundi, umurundi ashobore kuvuga ati Mana warakoze kungira umurundi. Ivyo rero birashoboka kandi tugiye kuzobishikako. Rero icyo novuga ni cyuko inzira zo kugura imitahe zaruguruwe, inzira zo kugurura imitahe zaruguruwe. Twuguruje konte bloke, ndasubiyemo ni konte zugaye. Na jewe Fabrice n'uwari we wese nta numwe azo afise uburenganzira bwo kujya gutora amafaranga canke gukora aya mafaranga inzego zibijejwe zitarajaho mu mategeko ngenderwa ko y'ibigega, ku mategeko y'igihugu, ku mategeko internationale. Narabasiguriye ko haba hari urwego rugera ikigega, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'amafaranga, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'abanyamitahe. Ikindi kiryoshe muri icyo kigega novuga ati kirengeye ayandi mastructure novuga ati y'ama institution financiere yahora ahari. Si vya bindi haza umuntu akaza yikoreye miliyari dukaca umengaje guhonyora wa wundi yazana gatahe kamwe. Oya, suko bimeze. Mu mategeko ngenderwa ko y'ikigega nta assemblée générale hari, twese turangana. Mugabo mwumve neza ko mu nyungu washizemo amafaranga menshi ni wazokunguka vyinshi, kandi mwibuke yuko umutahe w'amadolari uri hejuru cyane kurusha umutahe w'amarundi, kandi ntibibujije ko n'umurundi ari ngaha ashoboye kwironkera iryo dolari ashobora kugura umutahe wiwe mu madolari. Urumva rero n'ibintu byugururiye bose. Guhera iyi saha rero nicyo nako ndababwira yuko abashaka kugura imitahe twarabashikirije amakonte, twongera turabashikiriza amalinye yo kwigura. Uko bigenda wewe uragenda muri bankobu, ubu twarasabye bankobu hose kwihashira amakonte y'icyo kigega. Ikigega kitwa One Africa Investment Fund, amakonte yayo ari muri bankobu ya DB. Duhigwa duhishije bankobu yo urazi ko yegereye hose. Mutahe wawe ijya bordero nicyo cyemeza cyawe cya mbere cyerekana ko ari cy'umutahe ko no gukunyamitahe. Mugabo wibuke urishe urose ijya site ya bank ubutanguye rwa rugendo, kuko ikurikira hacabaho rero icyo kuverifya. Warose ijya bordero hariho urupapuro bita acte d'engagement cyangwa urupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rupapuro ushobora kururonka ahariho hose, ushobora kururonka ku masite, ushobora kurudusaba, ushobora kururonka uciye mu nzira zose. Cyangwa niyo woja muri Google ukandika One Africa Investment Fund cyangwa ukandika imitaheyacu.com, ubwo nyene uba wahashitse. Rero iyo wahejeje kurihira umutahe wawe, igisigaye nuko wuzuza ubwo rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rwandiko rero ururungitse cyangwa uruzanye, ucuruzana na gafoto ka passport, uruzanana cyangwa ukarurungikana kopi ya passport yawe cyangwa karanga muntu. Hanyuma ukaca uruzana ku biro byacu. Biro byacu biri ngaha ku nimero 6 kuri avenue Boulevard de Independance nimero 6. Hanyuma ugashobora gusinya iyo engagement. Ikindi naco mwomenya ni icyuko kujya nagenda bivuga abarundi bene wacu baba diaspora, aya n'amahigwe akomeye cyane yo novuga ati yo kwinvestisa mu nkundire. Sindavugishe n'ijambo ryo kuvuga guterera, no, iyi ni mitahe, sivyo guterera. Nta muntu tubwiye gushizemwe amafaranga yo guterera, dushizemwo imitahe izokungukira. Kuko ndatanga karorero mu vyigwa twagiye turagira, musubire mu ntahure yuko ivyigwa tumaze kugira ntibiraba definitif.
nivyaba definitive tuzobabwira. Mugabe ivyigwa turiko turaraba iyo biriko biraja biratwereka suppose ko hashobora kubakwa nk'imiliyaridi zigera nk'amajana 5. Suppose izo miliyaridi majana 5 muravye ibi bikogwa uko bizoba bihagaze, nawe ntihazohurira imiliyaridi 5 tuzoza turakuramwo ku kwezi. Uciye ufata za miliyaridi majana 5 ukazigabura miliyaridi 5 uza gutora imyaka 8. Bisigurika ati imyaka 8 tuzoba twisubije amafaranga twashizemo. Cufata rero ikiringo c'imyaka 12, fata ikiringo c'imyaka 40. Mwebwe mwashizemo imitahe muriko muri iyo ronkera inyungu. None mwumva ko tuzoba turiko novuga ati tuzoba twamaze kuba Dubai. None nimwumva ko tuzoba tugiye muri ryayishugwa ry'abarundi ryo kunezererwa no kuba umurundi. Kandi mwibukiye ni projet imwe. Mugabe icyo no babwira nuko iki kigega kizoba gifise amahirwe yo gufinansa ama projet atandukanye. Murazi muri Tanganyika hari y'amafi menshi. Murazi ubutare bw'i Burundi ngo tuzopfa twimbura. Ivyo rero kugira bikunde nk'abarundi twagize urunani nuko tuba twagize ubwo runani tugashira ubwo buryo hamwe bwo kubikora. Iri soko kuntu tuzoyubaka kujya nagenda babwira kujya nagenda babwira ni gikorwa twabo murabibona ko dutangwa ibikorwa byo gukubura ni bikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe. Na munyumve neza rero abantu bipfuza gushira imitahe muri iki kigega, ndasubiye mwabashaka gushira imitahe muri iki kigega dutanze ukwezi kumwe. Ibi turiko turabivuga bivanye n'ubwishi n'ishaka ry'abantu twabonye ukuntu bavyipfuza. Rero kugira twihege ateka, rero kugira mu kwezi kumwe duhejeje gukubura dushobore gutangura kubaka, dushobore gukora, kuko duhejeje gukubura hazoba ibikorwa by'amayitide diso, hazoba ibikorwa byo kurondera n'aba expert badufasha bavuye hanze. Mugabo mwumve neza, ni azoba ari umuzungu avuye hanze ntazoba aje kuruta umurundi. Aba barundi bubona babajene biwacu nibo bari imbere muri iki gikorwa, abo nabo tuzifashisha bazoba bari nyuma. Agaciro k'umurundi muri iki gikorwa gategerezwa kuba kambere. Rero nkavuga ati turatanze ukwezi kumwe. Uwo yipfuza kugura imitahe ayigura ubunyene, niyashika mu kwezi kumwe agasanga twarayikwijije nakazi kiwe. Niyagira Imana tukaba tutarakwiza iyo mitahe, jensiri twozokongera ku mwanya. Mugali bivanye n'ubwishi bw'abantu uko tubibona nuko kwezi gushobora kutazoshika. Rero nkatera kamo abavyumva, ubwo je ngeza aho mvuga ati abarundi twese za miliyoni 13 z'abarundi twiteka twereka amakungu ko dushoboye, kuko inyuma y'imyaka tuzojabuka n'Uburundi dutangure kuja gufinansa n'amaproje yo hanze. Rero nkavuga ati kujya mwagiye murabivuga se barundi yaragiye arabiduhishurira ko abarundi na jewe nongere ndabishingira intahe. Itunga Imana yahaye abarundi rirarenze, ubwenge Imana yahaye abarundi burarenze. Ibi rero byo kwikingira tubirengere, ibi rero byo guterana imitego tubirengere, ibi rero bya bwaburozi bw'abaturoze ngo uri umuhutu we uri umututsi tubirengere, ibi rero bya zansa kusanga twirigwamwo tubirengere, ibi rero bya babandi baca bahaguruka ngo Fabrice ngo niwe yahawe igikorwa. No, iki si igikorwa cya Fabrice, iki ni igikorwa cy'abarundi twese. Ndabasigurire mwumve yuko ntivyari bibujije ko jewe nshobora kuja kwironderera banke canke aba investisseur bakazana ama miliyaridi jewe nkunguka jenyene. Ariko ikiri ku mutima si ico. Mvuga ati abo bazungu ntabo dukeneye, ayo mafaranga ntayo dukeneye, twebwe barundi bose kuburyo na wa murimyi wa ruguru agira amahirwe yo kuvuga ati narimbuye naradandaje narungutse 200,000, reka nguru umutaha umwe gusa. Kugira igihe cyose azoza aracanga avuga ati raba ivyo twikoreye nk'abarundi. Nico gituma twavyise the pride of Burundians, iteka ry'abarundi. Rero nkavuga ati kubijyanye n'iki kigega nababwiye ndasubiyemo ni kiringo cy'ukwezi kumwe. Muri uko kwezi ukazosanga imitahe bayi target turiko turashaka gushikako ni imitahe miliyoni 1. Ndasubiyemo, urumva
nta n'ibice 10 kujana bya population. Urumva rero murumva ko ari imitahe mikeyi. Mugana narababwiye yuko inyuma yaho bishobora kuzobandanya kugira do finance yindi migambi. Mugabo ubushaka gushiramwe umutahe wo kugira uze kubaka isoko rya Bujumbura afise ukwezi kumwe nagene muri bankobu ariho umutahe wiwe hanyuma yuzuze acte d'engagement canke arindire kuko guhera ubu tuzoca dutembera mu ntara zitandukanye tugenda tuverifya. Naho subiremo ndaze hari abantu benshi bakunze kuyitira FABLICE. Abo bantu bose banyiyitira muri Facebook hari ama profi arenga 10 yiyitira FABLICE. Umuntu azokwitambika muri iki gikorwa mu kuja kwiba bene gihugu nakazi kiwe. Ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nije ndiko ndegeranya amafaranga, no suko bimeze. Ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nijewe ngo ngira ndabajanira ayo mafaranga, no. Najewe FABLICE ninaza kubwira ati mama kashi ntuzuyampe uzuyacishe kuri konte zatanzwe kugira nikemeza ko amafaranga yawe wayatanze, kuburyo niyijuru ryokoroka ibi bikanka ko tubandanya amafaranga yawe yakuramwo ijana kwijana. Rero nkavuga ati abo bazokwikinga mukiza bakaja gukoresha amabordero, ikintu cyambere tuzokora ngira murabona ubutungane burahari, tuzobatura ubutungane hanyuma batabwe muri yompi mwenga niko bayivuga. Rero nkanura abarundi ntihagire umuntu aza novuga ati gusabota canke gukonona ibintu by'abarundi twese. Again ndasubiyemo ubu ushaka ko nabajya bene gihugu bariko bararaba bari hajya nabo bagiramwe ijambo, nabo bagiramwe uruhara. Rero nabasiguriye ico kigega. Ikindi rero ico novuga ni cyuko kuri iki kijanye n'uwo mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura nababwiye turabona neza ko ari umugambi tuzokora hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5, hanyuma twese tukaba twinjiye rero kwibera muri ya Dubai. Mbe ngira mwabonye igicapo cyayo, hazoba hari ama complex atandukanye, hazobaho na etage y'inivo 30. None nimwumvaga abagenzi ko ari ibintu byo kwihiteka. Hari ikindi kintu kiryoshe shimireje imbere, hariho atike yagize hanyuma habamo mu expert yadutereye icyumviro. Ico gihe yaravuze ati mbe none ati barabe neza ati ntiduhave dusanga ari iby'abantu babasirimu gusa. Aho yarahejeje kumba icyumviro cyamvuga ati kuri aya ma complex tuzoraba ukuntu dukora complex imwe na baba mama badandaza itomati bisangemwo, na wa wundi novuga ati adandaza ibiyoba yisangemwo, kuko n'umwana w'u Burundi afise uburenganzira bwo gukora icyashaka mu Burundi kimuteza imbere kandi giteza imbere twese. Kuko kujyamwo ni kibanza kizoba giteguwe neza, azoba ari amakori ya leta, azoba novuga ati kizoba ari kibanza giteguye neza. Urumva ko kizoba ari ikintu cyo kwiha iteka twese. Rero ndangize ndabashimira, ndasubiyemwo uno munsi turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako dutanguye ibikorwa byo gutegura ikibanza. Nitwaheza gutegura ikibanza ibi byose mubona byahavuye, hazoca hakurikira ibikorwa byo kugira ama étude du sol, ama geotechnique, kugira turabe yanyubakwa y'inivo 30 mu kuzimu hazoja ibintu dukora ibintu muri professional. Nitugire bya bindi nyuma y'imyaka ingahe tuzova tubona ngo byatuguye ko, no. Twihiteka dukora ibintu ku buryo n'abana bazotuvukako bazovuga ati ababayeho mu 2024 baratanguye ikintu cyatubereye ibendera. Ego ndindira mpeze mugenzi, ndindira mpeze. Ego rero nkavuga ati ndababwiye yuko ubu uko tugiye kugira turagiye kuza turi abafisi ibibazo kuza turaba bishura twarabitanguye mwarabibonye ku matwi. Nico gituma namwe muri ngaha twaranuguriye turavuga ati aba journaliste bose bo babyipfuza turabahaye ikaze kugira tuze turafashanya ukwiragiza inkuru yose, kuko ndababwije ukuri iki nigikogwa Imana yantumye, iki nigikogwa Imana yadutumye. Mwebwe kuba mubyumvise no munsi uzovyirengagiza n'akazi kiwe. Ninaza ndababwira ngo tuje gukora ikibi ntimuze munyumvire, mugu wumva wese ko ari ikintu cyubaka, twese tujane twigire mu terambere. Rero nababwiye contact
aho mushobora kuronka izo information, amakonte za fomu mushobora kubironka. Turafise amasite, hariho imitaheyacu.com, hariho oneafricainvestment.com, canke genda muri Google wandikeyo One Africa Investment Fund, canke genda muri Google wandikeyo imitahe yacu. Ivyo byose ni novuga ati ni nzira ushobora kuronka ko information. Kubijaye n'ama contact nagenda yababwira, muraza kuyibonera ngaha, ni 76 ni 96 ni 87 n'ubusa 5 ni 66 66 59 79. Izo ni novuga ati ni mirongo yugururiwe ikigega kugira twese dushiremo imitahe. Nayo ubundi contact zanje nanje murazizi mwese, biguteranya amajana 260 na 57 68 41 ubusa 4. Umuntu azohendwa ngo areka aravugana na Fabrice ataciye kuri iyo contact, ndabisubiyemo ntaza mbaza. Rero ndiko ndabivuga ntanga umuco, abarundi dukorere hamwe, turi kumwe twese birashoboka, kandi ubumwe bwacu nizo nguvu zacu. Kubaka isoko ryahawe ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group, abarigize uri hejuru wa mbere ni jewe Fabrice. Iyo Ubaka Nation Group icavuga ati ho kugira tuje kurondera amafaranga mu mabanki cyangwa mu ba investisseurs, no, hacaba wa visionnaire cyangwa wa promoter yitwa Fabrice acavuga ati kubera iki tutokwishiraho ikigega kizofinance uwo mugambi kugira n'inyungu ikiboneka. Rero leta mu byo bumvikanye nawo Ubaka Nation Group ni formule iri mu byitwa BOT, wanashaka biri mu nzira ya PPP. BOT ni build on transfer, bisigurika ati leta ivuga ati wewe genda wirondere yukura amafaranga, genda wirondere yukura ubuhinga, iki gikogo cyubake, hanyuma twumvikane inyuma y'imyaka ingana iki uzocubinsubiza. Rero bisigurika ati iki kibanza ni cya leta 100%, mugabo imyaka twumvikanye irarenga 200. Nico gituma nakubwiye ati mu biharuro turiko turabona inyuma munsi y'imyaka 8 amafaranga tuzoba twasize muri iri soko nk'abanyamitahe tuzoba tuyagaruje. Cyoharura rero imyaka irenga 12 turiko turaronka inyungu. Nibaza ko cyubo wa mbere ugura umutahe sinyira mu byo twasinyiraniye na leta, yaravuze ati reka tubanze tubaha amezi 6 ya mbere kuraba ko mubishoboye. Urabona ko inyuma y'ukwezi kumwe gusa, mbo nibaza ko ukwezi kutaranashika leta yamaze kubona ati ba bantu barabishoboye. Bisigurika ati rero mu kiringo kizotwara iri soko kugira rihere, nababwiye ni hagati y'imyaka 3 n'5. Muganda babwire turacari mu byigwa, nico gituma twaje gutegura ikibanza kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique, ama étude du sol. Ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira ama devis. Ayo madevi tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero ubu igitigiri kizo rya soko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya. Muga nakubwiye ngereranya nka Fabrice yuko uko ndabibona bishobora kutazorenza imiliyaridi 500. Yewe ibyo bindi ntavyo nzi, ndasubiriyemo abantu babaza ngo urumva ngo none abarimwo ngo ibikini, jewe ntavyo nzi. Jewe fata ko ndi umuntu mushasha, wewe umbwiye ati ingunyubakire. Rero ibiba byarabaye canke ibiba byarakozwe jewe ntavyo nzi. Ivyo nzi ngivyo narabiberetse, ivyo nzokora ngibi narabiberetse. Ego rero ubu turi ku rupapuro rushasha, ibyo bindi by'impapuro za nyuma ntimumbaze neza. Jewe natanze akarorero mvuga ati ivyigwa twakoze. Rero nimba twakoze ivyigwa byo kuvuga ati mbe nk'ubu twogira ihangari duga ati byogenda gute, ivyo rero nivyo navuze. Mugurumva inyuma y'ukuvuga ati Fabrice turabona wo bishobora turakwizeye. Icya mbere wumva nari gukora cyabaye iki nicyo kuvuga ati muruhusha ngende kwapima ndabuko hangana, muruhusha ndabe ama etage yo bamwe uko angana. Arero nico gituma ndakwereka ati ngibi bicapo ntibiri fixed. Iyi ni design gusa,
ariko abazi engineering canke n'abatayizi sinoza kukubwira ngo ahazoja yetaje ya 30 ntarakora etide diso. Nico gituma ubona leta yaciye twugurura amarembo ati hubwo genda mukureho bijya vyose bihari. Ivyo vyigwa bibubunyene kugira tuce tubwira bene gihugu mwese ibi bibazo uri kurambaza ucumbaza ndaguha inyishu zigoroye ndakubwira ati gitigiri niki abazoba mu bazoba bangana uku erega ibi nababwiye si vya Fabrice ni ivyanyu ni ivyanyu kiretse utazogura mu mutaye gusa nababwiye n'ubwa mbere mu Burundi habaye hikigega ico biyita fond ico biyita fund mu Congereza ishobora kuba mutual fund mu Congereza ishobora kuba hedge fund urumva kuba ari ubwa mbere bitandukanye n'ibitwari dusanzwe tuzi bisigura kati nasiguye hasi handi umuntu acaterura miliyari dijana akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahumwe no aha twese tuzoba tungana mugabira nugururiwe kuba ari bo bose ko imitahe yose ushaka shiramwo niyo wohera uno munsi uvuga ati ku munsi ngura umutahumwe shiramwo twebwe twifuza ahubwo twese nk'abarundi tuguzemwo imitahe sivyo suppose abarundi bari hanze tugakwiza miliyoni nk'amajana 5 z'amadolari wibuke ko nka miliyoni 100 z'amadolari hazorenza kuhubaka none wumva twicaranye miliyoni 100 z'amadolari ibitoro nituca tubiza satellite nituca tuyiduza hejuru tukigira ubundi muhora tariri mitere gusa urumva ntiwumva ko tuca tugura ubwato bugezweho ifi zahora zicwa n'ubusaza muri Tanganyika tuziroba ntiwumva ko tuca tuja muri Amerika mbe urazi ko tugiye muri Amerika twifitiye amahera yacu tuca turusha agaciro abazungu mugata amahera dufise ntibikunda kugira rero dushobore kuronka amahera nuko tuja hamwe ariko Fabrice yes sir turamenyera mu Burundi tubona abantu baza bagatangaza ibintu ngabo bakabona bibandanije abantu babaza bibaza ibibazo ni ubutoro ikizere ko iyi soko riraryuba uyu muntu burya jewe yobanziga abagenzi ni mu munyishuri ibyo twabonye byinshi ivyo wabonye jewe muri Miriware muri Kamensi Burundi village hari umwaka byatwaye tutabejeje zijya nzu zari bwabeho mu Burundi genda mu Kabezi muri Lake View Paradise Estate ubu turi kuri dare ya kabiri project y'imiliyaridi 30 je nta na banki nimwe ndaja gusaba amafaranga byose bikogwa n'abana b'abarunda ba diaspora bene wacu urumva rero hubwo niki nicyugurura amarembo rero ntimushidikanye nk'uburi kurabaza ico nturagaruka inyuma y'ukwezi urabe urumva ucumenga urantunga simave ndagushira muri babandi kubera kahise tubona abantu batugira ibintu ngabo tubone ibikoko ivyo ni babandi bagara ariko urumva ubu je ndabihaye mwese mu byumve meze nka wa muntu novuga ati nahora ndira kusani yanje jenyene mugubura urumva ko naruye ndavuga ati twese dusangire suppose nk'ubu turavuze ati dushiremwo reka tugura imitahe iyo mitahe ntibonetse ciye mvuga jewe Fabrice simumba kuko ivyo kujya ku munsi ntavyo mbuze none wumva ari je nzoba mpombye canke niba abarundi bazoba bihombeje bonyene nico gituma mvuga ati ni kigega gifise amategeko akwiye ni kigega gifise byose bikwiye mwumve ko na Jeff Fabrice nta na droit afise yo kujya kugera ico kigega hazoba ari abantu bafise ubuhinga bukwiye ku rwego internationale ibintu bigezweho ego